Mu ntumbero yo gusozera indwi mpuzamakungu yahariwe abagendana ubumuga kuri uno wa gatatu Kigarama 2021 ikigo Akamuri gisanzwe gikurikirana abana bagendana ubumuga co mwijabe catunganije ibirori vyo gusozera iyo ndwi yabahariwe ku civugo umwana mugaye n'umwana nk'abandi. Umurisho w'ingoma hamwe n'indirimbo kama z'ikirundi byose bikozwe n'abo bana basanzwe barerewe muri ico kigo Akamuri, akaba arivyo vyaranze ivyo birori, aho bagaragaje umunezero udasanzwe mwihimbazwa ry'uno munsi wabahariwe. Marceline Hatungimana, umuyobozi w'inyigisho zihabwa abo bana, yamenyesheje ko uyu munsi utunganywa mu ntumbero yo kwereka abo bana ko nabona ari abana nk'abandi. Akenshi iyo turiko tubigisha ibijanye n'amateka yabo tugenda turababwira ko hariho n'iminsi mpuzamakungu izwi yahariwe umuntu agendana ubumuga, ni ukuvuga barabona ko baryohewe bakumva ko nabo ari abantu nk'abandi bafise agaciro. Ni mu gihe Donatien Ndizeye asanzwe ari umwigisha muri ico kigo amenyesha ko ari akaryo kadasanzwe gahabwa abo bana mu ntumbero yo kubereka ko nabone bafise ico bamaze hambavu y'ubumuga basanzwe bagendana. Muri make nk'uko bisanzwe bizwi uyu munsi ni itariki zitatu aho twibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga. Rero turabyitegurira tukamara nk'indwi yose turiko tuvyitegurira ico twise la semaine dédiée aux personnes handicapées. Tukavyitegurira hanyuma umunsi nyezina rero ugeze nk'uko vyagenze uyu munsi tuba twateguye ibikino bishobora nyene abana bagaparticipa bagakina bakaryoherwa bakidagadura. Uyu munsi rero itariki zitatu niho duca tuvyerekana ku mugaragaro nyene abana bakerekana ivyo bateguye. Kidasanzwe nuko nyene dutegura ibikino indwi yose igahera bariko bitegura hama bakabikina bakidagadura baryohewe bameze neza, umwe wese akaryoherwa nyene nk'uko avyiyumvamwo. Hanyuma nkumbure n'utundi tuntu turashobora kutugira tugahindura nk'ikintu kijanye no gufungura tukabahindurira bakabona ko hari ikintu cahindutse. Muri ico gihe bagafata n'agafanta, muri ico gihe bumva barabona ko hari icahindutse gituma babona ko uwo munsi udasa n'iyindi. Idi Ntawumpagaze asanzwe arerewe muri ico kigo amenyesha ko we n'abana bagenzi we banezerewe kuri uno munsi wabahariwe, aho ahamagarira abantu bose kudakengera abana bagendana ubumuga, ahubwo ko bobegera bakaza barabafasha mu bibagora mu buzima bwabo bwa misi yose. Iryo jambo nashaka kubabwira kubera umuntu amugaye ngo umwana amugaye umwana nguwundi n'isuku umusuzugura ngo ukamusuzugura kubera wowe umugaye wowe ukomeye aribwo nawe nta kamaro ufise gusumba wa wundi amugaye, kubera uriya amugaye afise akamaro, afise ijambo yo gusumba wewe muzima. Kandi ukabategereza ukabona uwo wese umwana amugaye bashobora kumufata ukamufasha, aribwo ukafata ukamufasha ukamutari iwawe, aribwo atafise cyo kumufasha ukamugura ako gakinga akakugendera ko kubera nawe atizebe nawe ateze imbere nawe agenda.